Amahoro neza bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka numunezero udasanzwe jewe Prince kukibashikiriza ndanezerewe cyane no kubakira muri kino kiganiro uno munsi nkuko vyama ndafise umutumire dasanzwe uwo nawe so wundi ni Jules Barashingwa araza kudushingira intahe idasanzwe y'ukungene Imana yamukijije imuhagakiza mugabo arananza kutuganiriza ingene vyagenze akagira ibibazo muri urwo rugendo rwe rw'agakiza araheza natuganirize kuvyerekeye umuhamagaro wiwe ikaze cyane Jules Barashingwa ndakwakiriye cyane mu kiganiro intahe yubaka Ego murakoze murashobora kuramutsa abariko baradukurikira ndabaramukije mwese amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe Jules ninde wo kwidondora ukagerageza kubwira bariko baradukurikirana Jules wariwe Jules n'umu papa atakuze cyane akiri umujene ariko afise umudamu umwe n'abana babiri akaba akorera Imana akaba asengera mu rushengero rwa Mneva Kigobe akaba ariho uyu munsi ariryo shengero tubarizwamo eko urakoze cyane Jules uno munsi ugiye dushingira intahe utubwire ingene vyagenze agakiza kanyu tuvugana mwarambwiye yuko ntimwavukiye mu muryango w'abakristo wo tugira ku muriri ukatubwira ingene vyagenze kugira ngo mushobore gukizwa nohera ngene twabuze abavyeyi tukiri bato ivyo bice bituviramo kuregwa mufite imyaka ingahe mama yapfuye mfite imyaka 6 papa nawe apfa afite imyaka 3 hama mama yari yararongowe n'umugabo we wa mbere mu Buyenzi yaba mu Buyenzi hanyuma mu nyuma acava mu Buyenzi aza kuba mu Nyakabiga bivaye n'ibibazo yari yahuriyeho navyo ibintu by'ingwara yaragwara gose ibintu by'amaguru byo kuvyimba amaguru hama bakuru banje rero abarira ngaho onye mugabo bakaza barajana kwa papa wabo mu Buyenzi rero uwo mugabo wa mbere amaze kwitaba Imana niho rero yaciye araronka uwundi mugabo ariwe papa hama cyo turavuka maze kumara imyaka 6 mama nawe aca yitaba Imana muga papa we yari yitavye Imana afite imyaka 3 cendegwa rero nabo bakuru banje bavukiye mu idini y'Abisilamu kuri papa wawe wari umwana wa mbere canke nari umwana wa kabiri turi babiri kuri papa turi babiri kuri papa ariko kuri uwo mugabo wa mbere wa mama yavyaye abana bashika kuri 5 yego 5 kandi baradukuriye gose amarumva umuvyeyi yamaze kwitaba Imana ariwe mama twaciye turegwa nabo bakuru bacu bo bavukiye muri yo dini y'Isilamu bakurira mu Buyenzi biga baba mu Buyenzi hama rero natwe rero duce tuja muri yo dini y'Isilamu gutyo wonye niho rero twabaye mu Isilamu tujayo yego hama ngeze niho rero akubera umva ko mama yari yaguze urupango niho rero hacaza kuba mu rupango abantu bakijijwe apangayi cyangwa abo twita apangayi basengera muri iyo eglise Mneva ndi mu no munsi Kigobe hanyuma bari bafise ibintu rero vya selide guhura mu ndwi hagati bahura rimwe ku mugoroba hama bariko barakoranira mu nzu bahijeje gusenga baragira utuntu two gusangira icayi udutumbura udukaranga ntaje ndenganye nkabona ibintu biraryoshe vy'ukuri hagati ibintu bimeze neza hanyuma nyene hagati jenzora njagicara hanya ndabe yuko bompako je nakeze nutwo tuntu two kurya sininjiye ngo ngiye gusenga mu yandi majambo ikintu cagukweze gituma wumva wo
kwifatanya nabo yego ni tujya tuntu two gufungura bagira nishakira utwo tuntu two gufungura nibaza ko hano hariho ubutumwa budasanzwe tugomba guha abari ko radukurikira bantu muri mu maserure mu miryango mito mito kumbure mwahora mubikora muga mutazi ko bifise agaciro nashaka kubabwira nkuko tuvyumvise hari abo bishobora gukwega nivyo birakomeza ubumwe hagati yanyu mugabo mu bishishikare amagape agwira yego bo jere nashaka utwo dutumbura utwo dukaranga kubera ko ndibuka yuko Jesse ninje mu nzu yego hama nicara imbere y'umuryango nkavuga ati bahijeje cenda saba nyene naje bameko mugabo nkatinya kubasaba mugabo bonyene ukaza ubona baribwira iki kaza mbona barampaye agakombe kagacayi n'agatumbura kamwe nkavuga merci hanyuma ikindi gihe mera nk'uwinjiye muga sininjiye gose mu nzu muga ninjiye ku muryango kubera gutinya abo tuvukana kumbona ndi mu bakizwa bari kunkubita hanyuma mugabo nkicara ndiko ndaraba yuko hari umukuru wanje yo baje kugira ngo censohoka niruka mugabo bigahera uwo mukuru wanje n'umwe ataje hanyuma ikindi gihe nyene nkisanga nyene ndiko ndakoma amashi muri bo ikindi gihe nankice nifuza kumenya akaririmbo umutwe baririmbye ega bya bintu ntangura kumva umengo urabikunze sawa mugabo amakuru atangura gushikira abo tuvukana simwe kajya gahungu kabara kajya muri bigere no barabasengera haje bakambwiye ati wewe ngo urugenda hari ati oya je murangenda gusa nkicaje hake je ninjira barambeshaje ngenda nkicara hake muga nyene kubera batabishamo umukazo mwinshi burya rero ntangwa kumva umutima kwiri urabikunze rero wararongoye iyo serire niwe yazaranyegera ubundi musi akambwira ni umeze neza urakomeye umva biryoshe nyene nkamwemera ntamwemereye mugarira cantumira ku rushengero igihe kimwe ngo uraza none aho dusengera ndiyiba ndagenda ngiye ndinja mu rushengero nti rushengero hasi ari bivu ari ibintu by'ivyatsi hanyuma mbona mu rushengero nyene wapi ntihameze neza mugabo fanye nari umwana w'umusite ntaco byari bimbwiye mugabo rero ndaba abantu bariyo ni bake cyane ariko nkabona bararyohiwe nyene je ndazo munsi ndamwereka ko naje hanyuma bahejeje nditahira muga muhira sinashaka kubabwira ko mvuye ku rushengero hama ndasubira ikindi gihe muhira barabimenya babimenye rero kubera ko nababwiye yuko hari aho hantu bavukiye mu Buyenzi rero bari bafise nabo nyene ababakuriye bo ku mugore wa mbere w'uyo mugabo yabyaye kuri mama donc mugabo nawe yarafise abandi bagore rero bace bagenda barabibabwira ti wa mwana wa muhungu burya ariko arinjira mu bintu by'abakizwa umunsi umwe ari kuwa Mungu bakoroka mu gitondo hama baraza baranyisharika ngo twaramususugaje mu bintu by'abakizwa ndabwira ati hakiye mugasisi namanjayo nagiye kuraba mukaje sinamanjayo umwe umupapa asha barangurukiye ko arampigisha kweli waragiye je nagiye mugabo je sindabikunda je sinjayo cyane je nagiye mugabo byane byo kwikurayo nyene mugabo narumva yuko biraryoshe narumva ko biryoshe hama nyene abo babanye rero bari barongoye ico gicaniro acaja rero mu ngorane nabo ba grand sere bakabatuka bakababwira uko bigombeye ndashima Imana kuri abo abantu bari barongoye iyo serire barifashe neza vraiment kubera ko umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu w'umugore ariko aragutukura umuntu w'umuhungu kuze rimwe na rimwe biragora atari mwe mu Imana gufashije mugabo aritwaye neza bakabaramuza jambo badada yetu
bakabimyoza mugabo bakirenganira nukuri baritwaye neza ntibyari byorosheje ico genda cibuka yuko hari n'ibitutsi ntashobora kuvugira ngaha mugabo barabitukwa biteye isoni yego barabitukwa mugabo akabyitwaramo neza mu buryo nukuri Imana imuhezagire ubasigaye arongoye ishengero mu Buganda Minevame yo mu Bugande yitwa Prote Imana imuhezagire cyane mugabo ntiyigeze acika intege no kuza arambwira ati tugende rero bamaze kumenya rero ico gihe subi inyuma umva baraje bo mu Buyenzi barambwira ati rero wowe turumva kuri ja mu bintu bitabaho ko rero uzokwimenya turagukuye mu bantu twara dushaka mu bana bo ngaha mbona mwe ntacyo bimbwiye muri ako kanya muga rero mengo ashingira nze ndigirayo rero ndaza ndaja rero ku rushengero barateba barabimenya asha baca barahagarika ibintu bimwe byandi umwana bakeneye ikintu gusa barambwiye ati usanze tuko turajya sawa usanze twabiyejeje nta kuvuga impuzu gutembera iki byose abandi basohotse wewe urimo ya kweli nakarato ko kwishuri uzimenya ashikuva ico gihe rero nari mfite imyaka ndibuka nari mfise mu myaka 15 14 sinatanguye rero kuza ndigwanako niho rero nace ntangura kuza ndakora mu kabare muri vacances umuntu akadandaza udupera ico gihe ari ibintu byava muri rirare imicungwe amapera iki ugasanga afise igihumbi aranguye none ico gihe dusubiye inyuma havuye umenyana na Kristo urakizwa canke warukijayo gusa utara wumva biryoherewe ego harabaye igikorane kuri Minevame cy'umudamu yaravuye mu Bugande sinzomwibagira yitwa Rusi Mwagarwa yero yarakize sida hanyuma baca bagira igikorane hajye nyeye ku rushengero muga mu kibuga niho rero uwo mu papa yitwa Prote yambwiye ati hari igikorane ku rushengero uraza ndagenda muri ico gikorane ngiye muri ico gikorane barigisha ariko shingira mwene yakize sida nyene hamacamagarira abakizwa nacengenda ico gihe nayi kumwe n'umugenzi turi batoya mugubuwa n'umwisilamu hama turajana ko yatwara abagenzi turajana imbere tugiye imbere subiramwe amajambo turasubiramwo hanyuma baradutwara inyuma baratwandika amazina pasi cyo kuvaho rero kintu twumukizwa rero no mumengo bya bintu ndabirimwo ndabikunda gose numva umunezero mwinshi numva umengo ashico bogira cyose cyo ibintu nabyinjiyemo niho rero naciye ntangura kuza ndagenda kenshi ku rushengero mu bikorwa nka uyo Prote n'abandi bagenzi biwe hari n'undi mugenzi witwa Eric arongoye ishengero ryo mu Kanyosha n'undi yitwa Cedric nawe nyene niwe nakunda kujamwo bakaza barantwara muri ivyo bintu nyene ama programme atandukanye yego rero nuko ibyanje byace bibandanye byagakiza gushika wari cenda kubera izo ngingo zafashwe mu tuvukana ntabwo uzandigwana ko ngira nja mu kabare gusereva ndi muto nkasereva kugira ngo ndonka amakaye nshobore kuronka n'utuminerval nakoze mu bare bwinshi ngabo bandanije ubana nabo yego nabandanije mbana nabo kandi n'ishure tukabigendamwe neza nkakora mu ijoro mu gitondo nkagenda ku ishuri ico gihe none wewe wumva gute wewe nabo ntiwabumvira ishavu ntiwumva umenga oya ko baku byukuri numva umengo ibyo bogira byose mu mutima narumva umengo ndi mengo ibibazo ntacyo biko birambwira narumva umunezero umwe ntobabwira kubera ko deja je navuye muri ico gikorane hari samedi mva muri ico gikorane twe twashikiye mu botiki tugira abantu
Yesu muramuzi je n'uwo muhungu turi babiri mu botike Yesu muramuzi Yesu atanga ubuzima mu mabotike rero bagace babibwira muhira bajya abana ibintu basigaye bagira baguma bavuga ibintu bya Yesu mu mabotike navuye je muri ico gikwani numva yohewe gose muka sinaye bwatawuri ngo ibintu bya mpemu yera oya sinatawuri ibintu by'ubushobozi bwa mpemu yera ngo wari umuriro ngo byari biki oya ntabyo natahura rero kuva ico gihe asha mbandanirizamwo umunezero mwinshi ubuzima rero buce bubandanya uko nkora mu kabare ma restaurant ndagenda akora mu ma restaurant kabare byanse nkaja gusaba ma boîte serve kandi aho nkijijwe barakwemerera ukaronka ubuzi baranyemerera vraiment ni hake ntaronse akazi ndibuka ndi muri secondaire nabona yuko ibintu bitoroshe kubera umva ingingo zimwe zafashwe bigasaba yuko ndinda kurondera uburyo kugira ngo ndihishure ngo udukoresho najewe ni nshobore kugira kubaho kameme ndiko ndaronka karato cyangwa gashati kuko ndibuka yuko impuzu zaramperanye uyo yararongoye iyo serire niwe yazarampa ibihuzu vyakampa igishati pefte yaragukwira ugasanga ni igishati kinini ugasanga ni urushati runini hanyuma mugabo nkagwambara nyene nkagenda ico genda hari taxi kuri dri oya nta mafaranga wari ufise amayirarari kandi hariho du taxi vero yagukura muhirika gushikana kuri eglise kuri sanfra akaca ndira taxi vero kubera rimwe na rimwe naracika intege araba cyo kiraro kuduga hariya nkumva guca mu nahangwa ni waciye n'umnangwa naraciyeyo mugabo byabagakeya kubera hari igihe nyine wasanga ncitse intege mugabo kabibona agaca ndira taxi vero hanyuma akambaza nka samedi ejo tuzojana ndamubwira ati nta mpuzu mfise kweri ntimeshe agacangurira agasabuni ico gihe hariyo n'isabuni ya 50 mwijoro nkaca mesura agashati cyangwa agapantaro nkabimesa nkaca ngenda rero ivyo byatumye n'umumengo nokora kugira ngo ndonke amara kugura gahuzu canke akarato canke n'ikindi cyose umuntu urabizi akenera rero ari aho nagenda gusaba mu kabare akambwira ati uracari mutoya mwana tuzokugira ikindi gihe mugabo henshi firma baranyemera kubera nagenda mvuga yuko nkeneye amahera y'ishuri nshaka nkore mu mamahera y'ishuri bigatuma rero banyemerera ndibuka umunsi umwe nagiye gusaba akazi restaurant imwe iri hariya epfo kuri Tanganyika hanyuma uwo muzungu ninjiye mu biro aranyakira mvuga igiswahili rero yaracumva mugabo agaca mbwira mu gifaransa nanje gifaransa nticari kirenga oya kweli sinacumva mugabo ucumbwiye nashobora kurondeza nka gatora hanyuma nyakiriye ikintu cya mbere yakoze muri tiroir acha sokora inoti ya 10,000 acambira ngo kwenda nywele donc je kwimwesha d'abord 10,000 acha 10,000 hanyuma ngize ngo ndasohoka acahamagara umujera acambwira ati ucumutwara kuri borabora kubera umuzungu yarafise no kuri borabora yarafise imitahe acabwira umujera cumutwara kuri borabora ari uje gukorera aho yonja gukorera canja gukora kuri borabora hari muri 2008 borabora ari shushe twararonka amapourboire donc amafaranga narabona kandi Imana yaramfashije kubibamo neza amahera no kuri twararonka ku buryo muri vacances grande vacances hazaba vacances benshi hari n'ibintu byaba byitwa happy people bazana aba DJ bavuye mu bihugu bitandukanye mu Rwanda za Kenya kugira ngo bibe biryoshe gose ico gihe rero abantu baborewe ebana wasanga bataye amatelefone gasanga ibintu bimwe babitaye jewe nkatora nkabona umuntu ko ari cibiwe nkamusubiza abagenzi bakambwira ati sha wewe naco tova ariko ndashimana ko ari cyo navuye mu kubwa Yesu ivyo bintu rero nkabibamo muyizigirwa mugabo abantu rero nabo
nimba Imana yabibabwira gute bakankunda, abakoresha bakankunda, ku buryo nigeze wakora muri bar yambwiye ati shaje nta wundi nosigira bar yanje ingoze nga muri bar ndakwiye kutuntu umwe zuraducanga hari ibintu bita ama cocktail tukacanga ama cocktail ubundi bwo gutanga cocktail wabanza kuguta yuko imeze neza mugabo je sinaguta umva uheje kuvanga rikere ukavanga n'indi ugashyiramo amagaraso wabanza kumva yuko wagize doze ikwiye ukumva ko imeze neza swati warashira ngaha ugafyeta cyangwa warabigira none ibyo rero ntabyo nagira hanyuma igitangaje nuko ubona isereva yacambye ati wow iraryoshe good dose Ewana rero nkumva kabisa ibintu no bikora aho ndakijijwe mugabo ndiko ndondera uburyo bwo kubaho nyene tukiraho nyene nta washiki ubuzi wakoze bwari ubwo mu kabare gusa nta gihe wabubuze canke imbere yaho ugakora ubundi buzi canke gasegerereza warakoze ikiyede narakoze ikiyede ndibuka yuko muri 2004 niho naguze telefone ya muri 2004 yaravuye mu kiyede yaravuye mu kiyede 2004 naguze telefone bita 3310 Nokia ndayigura 24900 ico gihe kandi nabona umengo ni menshi twabona umengo ni menshi mugabo bari masolde bari kwagira solde ku mwaka uri kurarangira 2004 hanyuma ico kiyede nyine ndagikora biragenda neza aho nimbere kutangura ubuzi bwo mu bare n'ibindi ego ni mbere ko ntangura ubuzi bwo mu bare ego kandi rero muhira bakaryoherwa ko ndi umwana akora aba sister bawe baba bumvukana kubera ko urumva gufungura ntibyari bya bindi vuga ngo urafungura saa 6 ngo urafungura ngo saa 2 z'ijoro oya washobora gufungura saa 11 ugazosubira gufungura iyindi saa 10 canke saa 8 z'undi munsi rero kubera uwo mwete naba nigirira mu byo gukora wasanga ati umengo ntangona nifise muhira amengo n'umwana nyene atakibazo afise muguravye mwene ubuzi nyene nagenda nakora bavuga ati umuhungu no muji cyane mu nyuma byavuye bigenda gute turumva wa kijijwe muhira baratangwe kugufata nabi barakubwiye ko bagukatiye byose bihagaritse Imana yakugiriye ubuntu uratangwe kuronka ubuzi bumwe uramerewe neza mu nyuma bigenda birakura ubuzima bw'imwemu byavuye bigenda gute umuhamagaro kubandanya nubwo buzi nyene bwagiye burakura ndibuka akazi nagiye gukora narakoze muri Cafe Gourmand hanyuma rero muri yo Cafe Gourmand rero niho natangwa gusengera icyerekeye umuhamagaro wanje ndasenga mbwira Imana yuko ndashaka gukorera mu buryo byaguye gose kuko narumva mfise inyota kwikorera mugabo wasanga ubwo buzi nyene ntibinyoroheye buragufata umwanya munini nkumva nshaka kuja kuvuga ubutumwa ruguru kubera ku rushengero barabikora bakaduga ruguru mugasanga je ntibinkundiye kubera nyene gufadikanya ishure n'ivyo bintu mugabo mbandanya senga ndibuka igihe kimwe rero umukozi w'Imana umwe arampamagara kuri telefone arantelefona ndi muri Cafe Gourmand hama ahambye ati Imana yashyize ku mutima ko twokorana igikorwa cy'Imana uraza ku biro tuvugane ahambye ati sawa ndagenda mugaho nari namaze kugira mariage ufise umuryango yego hama ndagenda ndamusanga ku biro hama cenda turavugana arambwira ko Imana yamushize ku mutima yuko twokorana arambwira ati yego Imana iguhezagire nanje ndashaka gukorera Imana mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kuvuga ubutumwa hama acambwira ati rero wikunze urahawe ikaze cendaza cendavugana na madame madame rero ndamubwira ati sawa reka rero dusenge
dusenge hama imana igira icyo ikoze ituganiriza izomenya umwe bigenza bo turafata ibihe turasenga bo sinamuha inyishu hama madame nye nkamubwira ati noye gute kwaje narumva yuko wogenda muga madame nawe akumva ati sharindi tubanze ubangiye hanyuma umunsi umwe madame wenyine acambwira ngo osha ngo Imana yadukoreye mariage mu bihe bitoroshe ngo nizodutunga genda umukozi w'Imana burya cyo ndamubwira ati ni sawa urenda ashobora kubuza cyambwira ati karibu cenda ndandika ikete ryo gusezera muri Cafe Gourma ndatanga iryo kete ndadepoza abo mukorana abo dukorana barakwugiye gukorera hehe ntibabyumva kubera benshi muri Cafe Gourma bavayo baja gukorera za Omani za hehe baja hanze yego rero umengo ni ibintu uyu wewe gute gukorera Imana ntibabyumva mugabo nanjye nkumva kabisa Imana irishuye yego Imana iranyishuye niko rero nabasezera ati jewe ndi ngaha nyine mu Burundi urabishe gute aha nyine mu Burundi mubiki ambwira ati ngiye gukorera Imana ngo ugiye kuguruza ishengero ntabyo kuguruza ishengero ngo twabibonye wewe kuri umupasitori wewe ugiye mu by'amashengero mugabo rero kubera ko nabo umva batahura uko kubera ko babona yuko umengo ibintu by'Imana nta buzima umengo birimwo bufadika kubaho yego ariko nukuri Imana ni Imana ihezagira mu buryo bwose ahangeze ndashima Imana ntaco ndayiburanye umuntu wese arafise ibintu ashobora gucamo byo kubura byo gukena ariko ndashima Imana yuko naho noca muri ivyo bihe Imana yasubira kandi gahezagira amen ego rero bo batabura ati uyu arahenzwe yagiye muri bya bintu by'abakizwa ndibuka umupapa umwe yakorera ngaho yari umumizirma yari mu bashefu hama ambwira ati cara wiyumvire neza ntupfe kugenda akana kazi wokorera Imana kandi uri no ngaha nyene urumva kandi yarambwiye vyo mugabo bidafata nico numva mu mutima wanje byatumye nyene ndambwiye ati sawa mugabo cyo numva mu mutima nokora Imana muri uburyo nitwaharira rero ndagenda ndinjaye muri ico gikorwa c'Imana inyuma yaho vyagenze gute warashonje murabura ico muteka nk'umunsi umwe canke ibiri canke Imana yarabaye umwizigirwa ibintu byose igenda ibiyereka ntimwako gusoni ego Imana yagira afuka uduhengeri sinovuga ngo twarabuze uduhengeri twarabonetse muga kurya Imana yagaburiye ivyo n'umuntu ahembwa hari gihe bishika ugasanga yaheze canke ashike n'ibibazo kurya Imana yagaburiye Eliya igikona twarabona natwe ibikona bitugaburira kugira ngo Imana idukure tuyikorere tworohewe ivyo reje na madame twarabiciyemwo ariko uko igihe cyagenda kirahera kicegera imbere niko twagenda tubona n'ikiganza cy'Imana ciyongera kiba kinini ibintu bisa neza amavuta ko yandi ego gushika uno munsi sinovuga ngo ibihengeri ntabihari sinovuga ngo byaraheze oya ariko tubona kandi Imana itubwira neza ego turabishima Imana gukorera Imana twabonye harimwe umugisha udasanzwe surtout yuri kurakorera Imana muco wumva mu mutima wawe ico wumva kidudubiza mu mutima wawe udashize imbere ibifadika ariko ushize imbere kumva yuko ico kintu kiri mu mutima wawe cyo sohoka twabonye Imana ica hirya no hino umudamu Imana ikamucako ikamukoresha agakuvura handi umugabo adashobora gukuvura akabikora handi umugabo adashobora kugira icyakoze muga nkabona umudamu arabihagarariyemo arahagaze neza arabikoze yego rero ushika uno munsi ndashimana ko ndi muri uwo muhamagaro kuko ku bantu babirimwo barumva ngene bijyana mu mutima iyo utari kurakora ikintu wumva mu mutima wawe
turaho nyene dusozera Ego. ni kihe kintu wobwira umuntu no munsi ashaka kuba ariko arumva umuhamagara Imana ariko arashira ku bugingo bwiwe mugabo akumva ubwoba agakekeranya akavuga ati bizogenda gute akumva amajwi ku ruhande aho bakorana abana bariya imiryango umugore wiwe ni giki wamubwira uwo muntu ikintu nyamukuru no mubwira ari naco cyamfashije umutima wanje narizigira Imana yuko itana kubera ko nabonye umwene yabanye nanje muri kahise hamwe ababyeyi badahari hamwe ata muntu w'inshuti yogira ikintu gikomeye yakoze by'Imana yagira nkorera muri ico gihe byatumye nguma nizigira Imana umutima wanje mvuga yuko Imana ntindeka rero bice bituma numva no kwinjira kandi n'umuntu wese afise uko gukekeranya afise ubwo bwoba nta kindi nomubwira yizigira Imana. Haleluya. Ashira umutima we kuhoraho ntizomutetereza ntizomukoza isoni ibyo ndabishingira intahe gushika uyu munsi hari ibyo ntarashikako hari ibyo ntarabona hari bitaruguruka mugabo umutima uratekanye umutima uratekanye n'ubundi acizigira Imana ahubwo ngo masaba Imana kuguma ndayizigira gose kubera narabonye uko nobandanya ndayizigira niko nobandanya merwa neza gusumba. Rero notera intege n'undi muntu yoba afise ko gukekeranya yoba afise ibintu abona umengo ibintu nivyo cyo bigenda gute nashira umutima kuhoraho Imana ntizomuta. Urakoze cyane. Ni kuri aya majambo nyine turangirije ko Imana ntiduta Imana ntiduheba ntukekeranya shishikara kuyizigira ahubwo kuyizigira gose niko izogenda kugurura imiryango wowe udashobora kugurura abavyeyi baba badashobora kugurura imiryango idashobora kugurura abantu bagukunda badashobora kugurura. Turumvise intahe ikomeye ya Jules ndagushimiye cyane. Murakoze namwe nizere ko n'ikindi gihe twahamagaye muzo twita ko twizera ko Imana iguma ikora kandi imaze gukora byinshi akanaga nagace gatoya nagace gatoya hariho n'ibindi byinshi hari naho twagiye turasubira inyuma ducika intege naho nyene kumbure turonsa kandi mukadutumira tuzabwira Imana yagira dushobotse. Rero nawe wowe uri kuracika intege nubwo taragira iyo ntaye yindi ntucika intege shishikara ureme wizigira Imana urugendo nivyo ntigoroshe yabivuze ntihaburi bihengeri ntihaburi ibintu bimwe bigoye mugabo wizigira Imana irakomeye izobikora ntizogutetereza ntizogukoza isoni naho vyoba bisa nk'ibidashoboka Imana irabishoboye. Abandi baravuga ngo n'inyuma y'ubusa n'inyuma ya zero irakora. Rero ndagushimiye tuzosubira mu kiganiro gikurikira intahe yubaka. Ndabibutsa ko intahe yubaka ari kiganiro kiba ku mbuga za Minevam Kigobe kuva isaha 3 ku munsi wa kabiri w'indwi uko indwi iza iraza. Imana ibahezagire cyane.